Hey guys, bonsoir. Mumeze neza? Murakomeye? Je ndashima Imana ndaho ndakomeye n'ukuri meze neza. Uretse ko mu minsi heza hari akantu kari kaciyemwo gusa ko biri kose ubu ndamahoro meze neza. Nezereje kuza kuganira namwe. Nari ndabakumbuye. Karibu cyane muze tuganire ku bintu bigiye bitandukanye. Mva mwihoro yaheze. Mwarakoze kumufasha muri rugendo, mwarakoze kumufata mu mugongo. Nabonye urukundo rwanyu. Nkuri muri abantu bakomeye cyane mvuga ndabashimira cyane vyimva mutima. Karibu cyane, karibu. Rero no munsi narandikiye nakoze post kuri Facebook page iyi nyene ndibaza mwayibonye. Nari navuze yuko nshaka yuko tuganira mukambira uko mwabonye imva ya mwihoro, mukagira ico mumbwire niba ari impanuro canke niba ari intererano. Cyane murabizi dukeneye kumva ivyimviro vyanyu, ivyo mwifuza nyene uko mumva ibintu. Ego, kaje rero. Hello. Karibu cyane, umeze neza urakomeye. Ego. Ngira rero imva ya mwihoro mwayibonye gute? Abantu twatanguranye. Abanze hisha abantu twatanguranye kuri episode ya mbere. Bayihejeje gushika uno munsi. Mumbwire ko mwayibonye. Ego. Shaka ko muza kumbwira icigwa mwakuyemo. Ni kihe kicigwa mwakuye muri ino serie twari twateguye twa imva ya mwihoro? Reka banze shimire cyane gose abantu mwadufashije kugira ngo ishobore kuboneka. Ndashaka kuvuga BMT, mwubaho cyane bavyeyi, mwubahwe. Kumwarafashe mugongo guhera mu nyandiko kugira ngo ikogwe byose, mwarafashe mugongo, mwarakoze. Ndashimira cyane X-Ray, ndashimira 257 Films muri rusangi, aba promoter ndabashimira cyane. Kangore kwishura ibibazo muzoza mabikora uko nyene. Godiano Gaso urakoze cyane. Bobo Chris, ego ni finale ntizobandanya muri uno mwanya, kumbure hazoza seze ya kabiri ikindi gihe gusa subu. Ndibaza wayiravye wabonye yuko nta Denis Gahemwo Leila mwamenye inkuru yiwe, umuntu wese yari muri no nkuru mwabonye ivyo uko vyarangiye. Wowe yakiriye gute Bobo? Wayibonye gute? Nihe nyigisho igusigiye imva ya mwihoro? David Burundi urakoze cyane. Service ndayizeye urakoze cyane, nje ndagukunda kandi ndazi neza yuko bizokunda tukabonana. Ego uwo muntu uvuze ntamamarice muri make. Ndibaza niho twahuriye, ariko mbwira ingene wabonye imva ya mwihoro. Mbwira ingene wayibonye Service, wayibonye gute? Finale wayikunze, yaheze uko wavyifuza, nivyo wari witeze canke? No stress, merci beaucoup, urakoze. Karibu mwese muko muraza. Turiko turaganira, ndiko nkenera impanuro zanyu, munganirize. Niki kintu mubona nokora? Nihe nterano mwumva mu nterera? Ego, mumbwire n'ingene mwabonye imva ya mwihoro, inyigisho ibasigiye. Inyigisho ibasigiye. Isa niyo nkuru Vianney. Meze neza Vianney, ndakomeye, ndashima Imana. Nawe umeze neza? Urakomeye. Urakoze na wewe, izina ryagiye caraho. Le journaliste indépendant, yo urakoze cyane. Murakoze cyane kandi nako ndashimira cyane gose namwe gwa promoter mwaradufashe mu mugongo. Mumenye ko turabona ingufu zari mukoresha kandi turabishima cyane. Impano ziratera imbere ku biciye kuri mwebwe. Ikintu gikomeye cyane, namwe murabakoze b'Imana. Bobo Chris, ego urakoze cyane kuri iyo mpanuro. Ubundi ndumva nishakuye mwabonye yuko guhora atari vyiza. Wopfuma witura ubutungane canke noneho ugusenga ukabishiramo.
nuko bimeze nanje niyo nyigisho nshaka gutanga. Nuko bimeze. Nestor ameze neza ndakomeye. Nestor amajije ikibazo naye numva ahubwo no babaza. Mweko mwabonye ujya mwana mwambone asa na ADN ndakoresha. Mutubwire. Harimo Sam ndabibutse. Harimo Sam, harimo Waca, harimo na Fabrice. Ujya mwana mwe mubona Rwanda. Meze neza Fabrice, WhatsApp yanje irimo muri page yanje. Ego Bekimas, Mugisha. Sari murakoze cyane kubunkeza. Murakoze pe cyane. Nako ndasaba ama commentaire mu kanya. Ndabashimiye ko mwakunze iya filme. Mukana bigaragaza. Hanyuma usabye iyindi filme. Ibikorwa bihari ni byinshi. Irungu ryo ntimugitege vuba. Nkuri ibikorwa ni byinshi. Tuko turakora tugama ko nico twaremewe. Ego. Tarabuje sishaka gisoma no kurinda kwinginza babarira umbwira izina ryawe. Ego teta urakoze cyane kuyaga nanje biroroshe urashaka kunyandikira. Ego Bekimas Mugisha. Ujya mwana ni wa Fabrice baba abona ngo ni wa Fabrice ujya mwana. Fidel urakoze cyane iminota tuyongereze gutega sha. Bamwihora yahetse tuzongereza mu ntore ntindi no muzindi. Ariko merci beaucoup ntera intege. Hari nganjihisha nanje ndabakunda cyane. Gukizwa ni byiza gihe cyose uba wibaza yuko ibyo wakoze uri kubikora neza mu gasanga ntagira amahoro wigera uronka. Rero ahandi hantu ho guhungirana hamwe atari ku Mana ngo bimeze. Egide murakoze cyane. Cedric from Kenya Nairobi murakoze cyane. Ego murakoze ko mubiraba ko mudushigikira turabikunze cyane. Kareza Esperance nukuri mva mwihoro yaheze yahereye hajya. Ego yahereye hajya ariko hari ibindi bikorwa byinshi turiko turategura muzokunda kurusha imva mwihoro biri mu bwenge biri mu nyigisho. Ego isa niyo nkuru. Groupe ushaka kuvuga groupe ya WhatsApp. Groupe nsobanurira neza. Krista ndagukunda nanje nimumbwire inyigisho mwakuye mu mva mwihoro basi niwe mukinyi mwakunze. Ndabutsa abakinyi barimo harimo Leila, harimo Bahe, harimo King, harimo Sam, harimo Fabrice, harimo Shaggy, harimo Shukran. Ntabwo ndibagire. Awundi n'umugore wa Shaggy. Mumbwire mwakunze umukinyi uwuhe ninde mukinyi yabakoze ku nyota. Mugisha Abian Lala urakoze cyane. Finale yasohotse mwiza genda andika Bollywood kuri YouTube. Ucubona imva mwihoro episode 11 niyo finale. Ego Bekimas. Channel yanje mutarabona. Ni vuba cyane mukayibona ariko kandi n'igikorwa nashize kuri Bollywood n'igikorwa canje donc urumva kunshigikira nigihe waba uri kurashigikira uri kuraraba ibikorwa mbandiko ndakora ko navyo ari byo wanje abarakuya kanje ingufu zanje donc urumva isa. Hello bien fait ukuntu viva ndi sérieuse ala ndabikunda siwe gusa bikunda. Ego Vianney, thank you so much. Muri filme Sierra Orly Bugisha muri filme yakunze Bahe ngira inyigisho nayo wasanzemo Sierra. Francine warakoze cyane. Gogo Gamo aravuze ati bisaba gushamwa ubwenge cyane kuraba imva mwihoro kugira ngo ushobore gutahura ivyo Leila yakoze nivyo avuze. Kwa nataka arasoma mu commentaire
nivyo kuko hari benshi batanguye kuraba ifilme bagacadebuka ukavuga ko tubona yatanguye kwicana ko tubona ahereye kwisha abantu umuntu ariko arakebagura abantu ibi nibiki benshi ntibabibona nta numwe ngira ngo yari yiteze ko izoherera mu ivuga butumwa rero bisaba nyene gushira mu bwenge ikindi naco hano nashatse kwerekana Leila mu nyuma mwaramutahuye hamwe musigara mu mushigikiye donc kirazira gucira urubanza umuntu ari ukibona ikintu ariko arakora ubukwiye kumwegera mukaganira. Jean Bro, merci beaucoup. Nestor Bihonda. Mukashagi yakoze nabi cyane. Ufuha. Akaka turafuha. Mukashagi yafushe kandi niwe yakoze bino bintu byose. Sinzi ko mwabibonye. Vitali Mucarama uba umukobwa wanje mva mwihoro iraturyohera cyane. Turayikunda cyane gose. Urakoze cyane gose Vitali. Lambert. Gore kufise ngai nini? Lambert nanje sinzi cyane kuzandemye. Ngereze foka jambo kama kugira ngo mwici abantu mwese mwaravye imva mwihoro mukaraba detail yose n'amajambo mukamukiyibuka nukuri ndabashimiye cyane ndabashimiye Kimana Angel Alexi imva mwihoro isokera kuri channel ya Bollywood kubera yuko ari amasezerano dufitaniye na Bollywood ngira ko ntera nakamo abantu mwese mushaka kwinjira muri cinema urashobora kuza kutugana tukagukorera inkuru nziza izokundwa tugakuza imbuga zawe niyo mpamvu rero isoka hariya ni amasezerano hariho abasavye intore ntindi hano intore ntindi nivuba nizo cikurikira ego ndamutsarvera na Sabasi ngiye kubabona kandi vuba cyane Serine murakoze cyane basha murakoze cyane murakoze message ziko ziruka Leila aracari inkumi okay Leila nuwo mumva mwihora Leila numugore kubera ko twaribonye ko yavyaye mugabo jewe Kado Havel ndi inkumi sindubaka sindagirirwa iryo bakwe ego Pascal ego ndakwibuka cyane mwihoro ni giki hari umuntu hano ataratahura imva ya mwihoro yari umuntu mugabo iyo umuntu avuze ngo iki kintu nagikoze n'imva ya mwihoro abavuze ati iki kintu nagikoze n'ishaka ryinshi nagikoze donc nahereje ko sinazuyaje muri make ego intone ntindigiye kugaruka Prince hamane Kado urubatse gusukina amafilme oya sindubaka kweli ego urakaze cyane Cynthia murakoze cyane utunapenda jinsi unavyokuwa sure ukiwa unacheza sinema I like you aja Kiswahili bavuga gute murakoze asante asante Tracy asante okay Ange Roxane abanyakayanzu baramutse bambwiye ko ndabakunda bambwira baraba imva ya mwihoro final yasohotse none twihuse kuyirangiza ariko episode 11 ni nyinshi ariko mwarakoze kuhaba vraiment Bigirimana Arika avuze ngo oya ni filme uko bakuzi si kumeze natwe turagukunda mwiza nukuri ubikora neza imva ya mwihoro twarayitahuye byiza cyane ko mwayitahuye kandi avuze ikintu nkunze hari ukuntu abantu bamwe baba bibaza ngo kujya kuntu umuntu aba ari muri filme ngo nikabasanzwe ari mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yona gutinya canke nyene ugasanga abana bakunda kumbira ngo none nk'ubu hari umuhungu ngo yo gutinyuka uriya muntu ugiye gukina filme wiyambura ishusho y'umuntu uburi ukambara ishusho y'undi muntu niyambura Kado Haverendi nkambara Leila ariko arihora Leila ariko arahinduka akaba umukozi w'Imana Leila agahinda ko yabuze umwana ego nuko rero iki kibazo nari ndaciteze Florence abajikaza nari niteze kuko nta na rimwe nkora live ngo sindacumvemo abajije ngo Kado Havel uri mu rukundo ni mu rukundo na Yesu Kristo
ari Linaline big up sana mukobwa mwiza arakoze cyane ari waravyumva mwihoro wakuyemo ihe nyigisho ni kiya kintu gusigiye nuwe mukinyi wakunze muri ino serie je ubwi wanje kandi abwira nakunze je nakunze bahe kubera akantu gagakote ka comedy yashizemo kandi yakinye neza hari abantu baba batabizi yuko bahe ari wayikameye bahe niwe X-ray bam niwe mu cameraman umva yuko ashoboye akazi cyane rimwe yarakina ahandi agakamera ahancangira ko nshimira Joachim na Shagi baradufashije mu gihe X-ray yabari karakina Imana bahezagire ego Ketia urakoze iyindi filme iraje vuba niyigiera vuba cyane kuri nitwicaye nta nuko turyamye nako dusinziriye ko turarondera ukungene twoshaka kubashikiriza ibikorwa byinshi tubabikiye ego groupe ya WhatsApp y'abafana urakoze cyane kuciyumviro ego kumbure vuba bizoza ngo none ngo hari umugore yonganuka kabura sheri ninde babwiye akabutse sheri meme Happy son ngo nukuri nkeka no mu buzima busanzwe ukaze jewe nanje no gutinya abantu banze hari muri no live gantuze mukavuga ingene meze ariko naho tuba duhuriye n'uriya muntu nabisiguye ubwa mbere turatandukanye tuba turatanga inyigisho kuko turavuga ubutumwa nivuga butumwa muri market tuba turakora donc urumva ntaho tuba duhuriye Chris yarabonye Didi Diora Chris yarabonye ko yampoye ubusa kuko niba wabibonye neza sinzo waravye finale kwanza wanzu nyishuri niba waravye finale kuko niba waravye finale twerekanye ko Chris yabibonye yuko atari jewe namwiciye umugore bahe yarazi gukina cyane kandi yafise singano cyane Diko urakoze cyane ireka ibikorwa bivuge reka amajambo nyane ntabe menshi ariko ibikorwa twekana ibikorwa byinshi kandi birahari hariho n'ibikorwa murabiza amafilme reka ndabwira amafilme muja kuraba rero ahubwo avuze iby'ibikorwa cyanyibutse ndabwira amafilme muja kuraba mubanze murayimva mwihoro muhejeje muce mugenda murabe muri Meja barafise filme yitwa Jojo kwa gatandatu niyo ni Burundi Star ego muri Meja bafise inkuru y'umubabaro mugende mwirabe muzirabe izo zose hariho ukuri n'ukwe kwa Beri ukuri n'ukwe kwa Amza muri Rumuri yenda muzirabe ni filme zose ziryoshe kandi zigezweho kino gihe tubandanye Agenda muzi n'umwana nkunda Pascal ambwiye ngo nkunda gutwenga kandi nganiriza abantu ngira wa muntu yavuze ngo arantinya aravyumvise ego Eric Rukundo aravuze ngo nkomeza mushimira urakina neza filme ndundi gusa sinibuka intore ntindi aho igeze ngeze kuri parti ya 5 ngo wewe na Avela turabyansize Okay, intore ntindahanigeze ntihaginyene ni saison ya kabiri yagarukiye kuri partie ya 5 me turiko turakora iyindi kandi iraje vuba turi mu gikoni turakora Kado Havel mva mwihoro twayakiriye neza bahe na big up sana akina neza bahe wakiri nasho zawe ku bakunzi bawe hano ego Godson aravuze ngo wowe vraiment nkibona ukuntu kina neza filme ko naragukunze big up sana merci beaucoup wakoze Justin Dani akunda intore ntindi anje ndayikunda siwo gusa kandi rindaranye gishika cyane hari umuto yikunda abantu taraye intore ntindi n'ukuri arasitswe karibu kwashashe ko baraza tuko turaganira nasavye impanuro nasavye mumbwire kungene mwabonye imva ya mwihoro mbega nikiye cigwa mwakuyemwo mbega nuyuhe mukinyi mwakunze Meshaka mwana w'imwaro wakoze wakwetu urakoze Memira umukinyi wa mbere muri filme wifata neza kandi utisize mu korogo
Murakoze cyane. Cedric ati tukuzi kuri Kado Ravel vraiment tugushimira cyane urazi gukina Fukamitsi Chris arasaba imbabazi namufukamitsi mu buzima ntuze kwigera ubona ngurahambaye ngo ingufu canke iki haraho ugera nawe inkomezi zawe zikahagarara ego bisaba ko umuntu gusa akora neza buri gihe niga wijajara ngo niwakora ikintu ngo mwabona buzima uzogenda mwumvise ndibaza Ange mwumvise ngene yambwiye yabivuze muri episode igira kabiri gusa uno musi vyagarutse muri flashback yavuze ngo iconzi nuko ukiri muri buno buzima icaco uzokora uzotegeza gushishura ego nuko rero duharanire gukora ineza duharanire gufata neza abantu bose ejo ntuzaho uzohurira n'umuntu on sait jamais ego atubandanye Liesa murakoze cyane ndabakunda Hotels bienvenue Wakanda Tiger ndakunda filme za sinzi impamvu ntuzi impamvu ko ziryoshe ugometse rara hari amafilme menshi genda urabingarukana uraza kwikunda ego urabe na Divorce yaciye kuri Fresh TV Divorce ya kabiri ndabiza abantu benshi mwaramenye ko Divorce yari yabaye ya mbere ubu rero haraje part ya kabiri abatarayirambwe ndemira nayo ni filme nziza yigisha ihanura kananje nayibonetsemwo umukinyi twayikoranye na Fresh TV na Nsoro na Lionel ego abantu bakomeye cyane kandi nzi neza ko mukunda iyindi ahizozira Baltazar ambajije ahantu iyindi izozira kandi ko yari ryoshe ndagushimiye kuvuza ko yari ryoshe hama iyindi izoza vuba cyane vuba cyane Veravuze ngo nifuza kugera iwawe ndabakunda na Sabasi bahe big up bahe n'umustare bahe Turagaze cyane kudukunda Vena natwe turabakunda icyo dukora byose ni kugira ngo dushobore kubigisha kanga ubutumwa mu buryo bwacu hamwe no kubanezereza no kwamara irungu twishimira ko musigaye mubona amaforo yacu mukaraba ibikorwa byacu kuko ndazi ajewe ego ntanguye vuba mugabo ndazi abari imbere yanje bobo barabitwara igihe bakora ibikorwa ntibihabwa agaciro reka rero tubashimire cyane ndabashimiye ku izina ryabo bose musigaye mudutera intege cyane kukungene muraba ibikorwa byacu mukabikunda abakinyi wakunze cyane ngo ni jewe na Shagi ngo biratunezereza cyane murakoze cyane vyihoze karibu Asia Claudine ni sawa umeze neza ndanayisanze ndagukunda birenze yakira amashurwe yanje ndayakiriye kabisa yose ndayakiriye Wakanda Tiger narakwandikiye kuri WhatsApp wanse kunishura vraiment si vyiza uzohore umpa link please nagira ngire ko nasaba imbabazi ku bantu bamwe usanga natevye kwishura kuri WhatsApp hari gihe usanga ibikorwa byatubanye byinshi uze mudutahura ntagwanka murabizi ko tubakunda ego ariko turagerageza ndikure iyo mba ndi hafi naguha ifanta ubu uhinga bwaraje ifanta bashaka kwirungika rero niwijene ego Nasiri yambu cyane Nasiri murakoze cyane nizeye nawe kumeze neza aho uherereye Meriza Munezero ushaka intore ntindi nanjye niyo nshaka sinzi ko ariko arakurikirana iyi live ngira arabibona yuko abantu bariko barareklama intore ntindi twizere ko vuba soyibona mukinyi nakunze cyane nibahe ukuntu yagwanireye ira Ange na Kado okay rakaze cyane bahe yakoze igikorwa gikomeye kuko mugiye kubiraba neza bahe niwe yafashije ko nogaruza n'ivyanje buriya numva ko baha umuntu akomeye cyane Iradukunda Philippe ngo warabizi pe mufatanye na Alvera Muhimbare murahaturije murakoze cyane intore ntindi ni vuba cyane ndabibizeje pe Ange Munezero mwiriwe Ange Munezero avuze ngo mwiriwe reka turebe mwiriwe umeze neza imva ya mwihoro
imva ya mwihora yatanguye kudutera ubwoba ariko kanyuma iranezereye natawe ko kwihora ari wibi bifise igaruka mbi kada duhe season ya kabiri. Hama ndakunda ukuntu mukina neza na Mimi na Alvera na Sabasi na Amede Mubaho. Urakoze cyane Ange. Niyo nyigisho kusanze yari irimwo muri mumva ya mwihoro. Kwihora si vyiza. Ushaka kubona umuntu ego warababajwe, ushaka ko warababajwe mugabo nta kintu na kimwe kiguha uburenganzira bwo gukora ikibi. Uguhora n'ukwimana uko mwabibona ingene vyagenze. Je nari nzi ko nzoce ndonka amahoro, Leila yarazi ko azoca aronka amahoro. Niyamara kwihora akagaruza n'ivyiwiwe mugabo ivyo wakoze biragukurikira tegerezwa kwishura, utavyishuye birishura generation yawe. Okay, twandanye. Fleur ya Fede uri mwiza cane ndaguteye intege hamukora neza. Jawe ico ngusabe nuko nawe nifuza gukina filme uzonsabire rero dukinane kandi shaka kukuyambira vyonyene mwiza Yesu aguhezagire nawe Fleur urakoze cane. Hanyuma niba bifuza gukina filme hari imigwi myinshi cane gose yifuza abakinyi ego kandi ico wifuza uzokigerako. Igihe uba wifuza ikintu ukagikorera ntugume ubirota gutyo gusa ntugire effort uragishikako no kudacika intege cane kudacika intege gahozako ego. Hari nganje hisha uri mwiza cane kandi uzobe mama pasta ndabaye mama pasta umuntu anyifurije kuba mama pasta mwana muhezagire kandi ndavyakiriye mwiza ya Yesu ego. Season ya kabiri imva ya mwihoro ntizohaba vuba shaka uzoza mu nyuma ubuye dufite ibindi bikorwa byinshi bihari nkore nk'indi n'izindi nyinshi zibitse numva ko ibikorwa byo birahari. Joy Sandrine tuburisho tuguha ubundi turagushigikiye murakoze cyane burya murakimpa urukundo mwanyeretse mukaraba filme bwa mbere nakoze ikarabwa kuri rujya rugero mukuru urukundo sifise nigano basigura ingene ndabafise ku mutima ndanabashimira cyane nikuki. Mwabuze imitoma bayibize kwere mugire bamuze n'ubushasha. Twabuze imitoma sindagutaruye neza Anikete mwiriwe neza ifilme Kaneza Esperance iyo migwi yifuza abakinyi kutayitubwiye. Novuga ko nta rinirasenye sinari nabigize kwicikwa cyane ngo menye aho bari kubarondera abakinyi ariko nindahamenya ndababwira ariko mukurindira murashaka kwandikira nababwiye imigwi imwe ngahiri kirasohora amafilme murashaka kubandikira mukababaza niba bakeneye abakinyi canke ari cyo boshaka kubafasha. Nuko Ami Kadora Bere gira group ya WhatsApp uduhering mwakoze cyane kuciyumviro mwakoze Japero kacha love you too mwakoze kuza Mary Mary amashuga ndayakiriye cyangwa kungikiye iwawe ndagukunda. Anje yakire umugisha kuba yarareze ikibondo ca Leila urandijije urakaja mu ijuru. Abantu benshi barize hari n'abagenzi banje bandungikiye amafoto bariko bararira ariko birarijije kuko yaryoshe kubona umuntu yatanguye akora ikibi aheza neza agaheza yakiriye agakiza. Inyuma y'ivyo akaba abonye n'umwana kandi akaba amubonye mu gihe yamatumva baza abantu ko bimeze. Rero ico novuga co mukuri mwakoze cyane gukunda filme imva ya mwihora. Mwabonye gute imva ya mwihoro nirihe somo mwakuyemwo? Angelique mwiriwe neza mukunzi ndagukunda cyane nanje ngo wakinye neza ndakunda ukuntu mukina mwe na Mimi na Sabasi na Alvera ndayifuje gushika ku ndoto zanyu Imana ibandanye ibaja imbere mu bikorwa byanyu nashaka muzosohore filme wawerewe Angelique yabonye aga TikTok nakoze ka kumuvandimwe ngaho mu Rwanda yitwa Mitsutsu nagasubiyemo na acting challenge
ante abantu mutanze following kuri TikTok mugende mubikore mumpe n'amakado kugira ngo mbandanye ngira ingufu zo kuba twenze hama iyo hore yo kuborerwa ndibaza abahirizateur baraza kuvyumva nanje navyumvise murakoze ko babonye ko shoye kuyikina hari umuntu ambwiye ngo ashaka uko afise filme sindakubonye neza izina sinzi unyandikire uzobukoze Independent Voice murakoze cane ngo appreciate your work ni koko uricirore uwo wese yo kwiraba murakoze cane nukuri hari abantu banumva noshimira ku mutima cane Radical Entertainment na Independent Voice nabantu batuba hafi cane noneho birenze nuko mushaka kuvyumvira turabona ibikorwa vyanyu turashima urukundo mutwereka muri abantu bakomeye cyane kuri twebwe mwandanye mufata mugonga impano nukuri murakenewe cyane muri abantu bakamaro muri industry ya cinema abandi ba promoter mwese ndabashimiye Arlette urakoze cyane unkunda nanje ndagukunda imva mihoro akendi serious ariko mba mubona bitambereye kwina de serious okay ubu rero mwabonye aho nakinye shavuye ndi umuntu mubi mwarabonye aho nakinye fisa gahinda mwarabonye aho nakinye ndi umuntu asanzwe biraho mwarabonye aho nakinye ndi mama pastor apana ndi mama pastor Jean ndi mugakiza mumbwire ribi imbereye wewe ukunda kumbona mu yeshusho ndi umuntu mubi ndi umuntu avuga ubutumwa ndi umuntu w'agahinda ubibona gute mumbarire ngo urahanura iki abakobwa bashira amahera kuri konti y'abagabo babo Eliane umugabo wawe gushaka amafaranga kuri konti y'umugabo wawe nibaza ko atakosa ririmo kubisanzwe ariko banza urabe neza ko ari umugabo wawe vy'ukuri kuko muri mumva mwihoro riba mwarabiravye Deira na Kingi ntibari babanye biciye mu mategeko oya mu gihe rero urumva wizeye cyane umuntu karenza burya gutanga icizere si vyiza gutanga icizere cyane si vyiza mugabo nk'umuntu aba ari umugabo wawe muba musangiye vyose muba muri umwe nta mahera y'umugabo nta n'amahera y'umugore ariko mu gihe mugikundana canke mu gihe umugira icizere uzoce wiyakira uvuga ati bizoba vyose sinzobabara sinzogira iki nuko Salut Ravel ukurukira neza tugeza gushigikira gusa fata telefone umamagare sindi kukumva uvuze kandi narimwe ndayireba mwakinye neza Burundi hejuru Bonito urakoze Ndayikeze Mire yavuze ngo Salut Ravel mwaturyoheye cyane ariko mutubwire ko mugiye gusigamwo kudusigamwe irungu cyane mugiye kuduha ibindi bishaje ni Mire from Amedes family na Ineza family amafamiye yanje ndabakunda gabaje ndabakunda urukundo big mwakoze cyane muri Amedes family na Ineza family mu muryango mwiza hama nta rungu muzogira umwanya munini kuko intore ntindi nayo iraje vuba cyane Garson bashoboye nagukunze mu mpande zose basi haba muri gasura y'uwafande ngati muyaga kiza hoho waje urundi muntu mwiza cyane urumva wowe unkunda muri izo sura zibiri y'uwafande niyo kuba umukizwa nanje nabona imenga niyo kuba umukizwa yambereye karibu cyane ivyo burokore navyo bashije okay ubu nawe ntiyabikunze ivyo burokore ubona mbashije ibihe ivyo kugwana ngira ndababwire sene yaturuhishije muri tournage yose sene yaturuhishije ni sene iri muri episode ya mbere episode ya mbere ahantu hamwe Sam ndamusanga mu matwarete kese yari ruhishije Hello Arnisha nizere kumeze neza mu actrice bo mu gihugu cacu ngo the first kuko witanga sorry gatondare iranshanje
ubutumwa bwiwe buragiye. Turagukunda hama ikibazo mfise nuko kwifuza gutemberera uvuge naho uba. Merci d'avance. Cyo nari nibagiye cyo nukuzi gukina bimwe bishitse. Urakoze cyane gose cyane mwakoze namwe ko mukurikirana ibikorwa byanyu. Nimwe mudutera intege, nimwe mutuma dukora. Ego murakoze. Hama wifuza kundamutsa azonyandikire tuzovugana. Yego Epitas bite filme na imaze yashigwa nukutihora ku bintu wakorewe. Hama Amede ati intore ntindi uyinyarutse uherutse nagusabye umbwire Alve ko abafanzi biwe tumukeneye online. Sinzi ko abimubwiye Alvera nabimubwiye kandi nabanye nasanzwe abizi agasanzwe bitwa mukeneye kumuganiriza ariko abari mu kazi kenshi. Ariko kandi vuba nawe ndazi yuko niba mushaka live azoyikora. Antuza murabizi yuko urubuga rwiwe runo mwanya gwibwe ntibarashaka kurugaruza mugabo bariko baragerageza kurugaruza. Ubwo mu bandaye musengera kugira ngo abeko bamwifuriza kudatera imbere canke bifuza kwamura mu byo yabiri yakuya. Imana ibagarure nkuko yagaruye Leila. Namba yacu iriko kuri Facebook page. Odas Manirakiza ufise ubwitonzi kweri. Imana ibandanye guhezagira. Murakoze cyane. Imana namwe ibahezagire. Jean Berkimasi ntaco yigeze imva yamwihoro mwayikoze neza vraiment. Impanuro mufise imandanye mutigeze muyiteze imbere. Gukina filme ni mwaki. Wakoze cyane. Wakoze. Ego mubandanye namwe mudufata mugongo mudushigikira. Bonitongo Ndwayezo ngo sa niwe mukinyi wicitegereza ufite mu Rwanda canke mu Burundi. Mu Burundi ni Amede Manirakiza nubwo atakiri karakina cyane n'umukinyi mwiza nuko ariko ari focus cyane mu realization ariko aratesa. Hanyuma mu Rwanda novuga ko nta mukinyi wicitegereza mfise mu Rwanda. Harabo nkunda harabo nkunda uko bakina. Sinovuga ngo baranyinspira canke ngo hari ibintu byinshi. Ego ni benshi mugabo abo nkunda Bahavu, Nyambo, Kiramani, benshi cyane benshi. Tubigenze gute? Nane Imana ariyo. Imana yonyene hezagire vraiment kuko uraye vendredi utume hashika live streaming. Urakoze kuciyumviro kandi rero iyo ide ni ya danje. Iyo ide ni nziza. Nibaza ko n'abandi bavyifuza babikorera. Murakoze kuciyumviro bavyeyi. Niyo mukiza Salusi bataye mu muziki. Ungaruke mbaze kuki abakinyi bafana tubandikiye mutadusubiza. Niwe mukinyi nifuza guhura nawe nkuyambire. Nanje ndifuza duhure nkuyambire. Hanyuma igituma nuko hari gihe ama message aba yabaye menshi ibikorwa navyo bikaba byinshi kurusha ama message. Rero hari gihe ushaka kubura kurusha ama message mugabo gasanga ntibikunze kuzishura zose. Muze muratubabarira. Hama mumbwiye niba muriko muranyumva neza kuko ndumva ahantu ndi bashizemwo umuziki. Munyandike niba muriko muranyumva ko twobandanye canke umuntu yogira. Namba yanje irahari kuri Facebook page tuyibona. Emma Hordo ndagukunda nanje cyane. Mumbwiye niba muriko muranyumva kuko ahantu ndi bashize radio. Mumbarire munyandikire mumbwire. Roots ngati urakoze cyane. Urakoze avuze yuko akunda filme yanje Josh. Murakoze. Patera urakoze cyane kumbwira ko nabandanya nenkeneye mumbwire kuko nari ntanguye guhangayika ko mutaba muko muranyumva. Yangaragaze ndujijwe. Muzera mumbwire ngene mwabonye imva mwihoro icigwa mwakuyemwo umukinyi mwakunze ikintu basigiye. Jewe ikintu yasigiye reka mbe ndabishira kuri ikigazo nabajije. Urakoze usaretse kuntahura amajwi yari keha jisi. Urakoze cyane. Oya sishavuye meze neza. Rero ko ndavuga ikintu nakuyemwo jewe ni kudacira imanza umuntu
hamwe no kudafata ingingo wihuse, kuko urabona King yihuse kuvuga ko ari jana mwiciye umugore, nanje ntazi n'ikintu na kimwe. Rero urumva yuko igihe cyose uzofata ingingo uhubutse wihuse, hari igihe uzosanga kenshi hari urukurikirane urukwegane rw'ibintu byinshi bigiyemwo kandi wari kubyirinda bitari kuba. Rero urashobora guhura n'ikibazo mugabo uzubanza ushishoze, wicara utuze, ishavu wanze urireke rihere, hama wiyumvira ico gukora, kuko iyo ufashe ingingo ushavuye, namwe murabona ivyo King yakwetse. Urabona abantu bose bapfuye bazira yuko yafashe ingingo nabi, tibageye yuko no gufuha atari vyiza abakobwa. Abantu muri mu rukundo gufuha si vyiza, gufuha bishaka kuzanira ikintu cyari nawe utokwiyumvira, kuko nk'uburyo mugore yashaka ntiyarazi biriko biripasa, ntiyarazi ikintu na kimwe. Uko urabona ingene ushaka gukora akantu kakagira inkurukizi nyinshi, hakagira benshi babigiramwo, we nawe ubwe watavyuzi ukaza kumirwa mu nyuma. Kivyo rero twirinde gufuha, twizerane. Nanje ndafuha mugabo sinokora amakosa, sinokora ibyaha. Okay, reka dusaba bakamata ndabana mwagarutse Kado yambi kukaje ukore ukora neza. Ndashaka kuba muri groupe ya WhatsApp y'abafana bawe ari kigihe bimaze ko groupe y'abafana ya WhatsApp ntawe ndakora, ariko murakoze kuciyumvira, murakoze cyane. Emaho ushaka kwandika filme, wow urakoze cyane. Amatara yanyu bashane ni muyazane ko nk'ubu wenda twari abantu benshi tugenda twigisha, kandi nawe uvuye muri kwaya ukavuga ati cengira ngo nerekane ico ushoboye. Hari benshi ushobora gukucikana ku nzira y'agakiza, hari benshi ushobora gukiza, hari benshi uhanura, hari ibintu byinshi impano zimaze hano mu gihugu cyacu canke imisi yacu. Rero karibu Emado Aurore d'Or. Revisi nituye Imana sana gawe. Yo aha urevisi avuze ngo byiza cyane, gusa hari abantu banditse ko ugwaye kandi uremvye nari nshavuye. Ariho nindi audio numvise kare ngo ati ngo naratwaye umutima ngo baca abantu baruka muganga, mukuri na mutima naragwaye. Oya meze neza nko mubibona, ndashima Imana ko bikose, ndakomeye pe. Oho Mutoni, hey ndagukunda nanje cyane cyane. Nona sisi Kado uri sawa? Ndi sawa? Nawe ni sawa? Urakomeye. Hama harya yaraheze, gusa kajya kantu ukoresha ku ubwenge bubahwe, urakoze cyane. Hama filme yaheze basha yahereye harya, yaheze irabonye umwana wiwe umwe twatangura filme avuga ngo sinshaka no kumwumva, kifunga amatwi, ndibaza maravyibuka. Yaheze yihanye ibyaha yakoze, abantu yisha bihanye, kandi pastor yamubwiye ijambo ryiza nibaza mwavyumvise, naho ibyaha byacu byotukura tukutuku. Amese aravyetse, ntuitinye wicira urubanza ngo umucumuzi wa nyuma wabaho yahumana tokubabarira iri ku ntebe y'imbabazi. Okay, Jojo K, courage mwiza, merci beaucoup. Eric Connaisseur. Bizimana Eric Connaisseur rero. Imakambu baramutse cyane gose cha Connaisseur. Sizina giza. Giza cyane. Hama nimero yanje irimo muri Facebook. Mwakuye mwende yigisha. Nuwe mukinyi mwakunze. Mubwire ijambo ry'ubuzima, mubwire ijambo mwumva mwompanura no kumva kuri uno mwanya. Yo mu buzima busanzwe nibwo byo bari byo mu buzima busanzwe. Yego. Urakoze cyane kunkunda na Desh Sabimana, nanjye ndagukunda cyane. Urakoze kukunda ibikorwa byanje. Yego. Sera ibindi mwavutse nouveau commentaire.
mwakoze cyane nawe kwandika n'ivyanje nawe ndagukeneye dushaka abanditsi benshi cyane rwose mu gihugu kubera hari ubutumwa bwinshi bwo gutanga. Sangwe Monia, urakoze cyane Monia, nanje ndagukunda cyane, urakoze kuri ibikorwa byanje, Imana igahezagire. Kwihora ari bibi n'ishavu atari byiza. Emma, urakoze cyane wo muri Kenya, urakoze kumukurikirana ibikorwa byacu, tuba dukeneye support yanyu. Hama group ya WhatsApp y'abafana muguma muyirekamba. Je nzoyikora ndabibemereye. Hama link nayo mbashaka ko muyihanahana. Ego atra amasaha ageze. Amen amen. Abantu musabira imigisha abasha, ndabakunda abantu mudusengera, ndabakunda cyane abantu mudusengera. Turaterwa nk'uwari wese, hari igihe natwe dukosha cyangwa tukagira iki mwe mudusha mudusabisho twanyu no mu gatondo kavuga ati Mana bajya abantu batwigisha ko abakozi bawe ubaha umugisha, ubaha amacourage, ubaha amafaranga. Turakeneye n'amahera kuko ziriya filime zikorwa n'uburyo zikorwa n'uburyo bwinshi cyane nshaka kubabwira, bikaba biba bigoye rero ko utigeza kumuronka ubwo buryo. Niyo mpamvu muhora mubona rimwe rimwe duteba kubaha amafilime, ugasanga nk'ubu twatevye, hari igihe haba habaye n'ikibazo c'uburyo. Rero mudusengere Imana duhe amafaranga tugume twanezereza, twaha ibintu byose cyane. Impanuro ya mbere nze kunda Imana kurusha byose. Nona merci beaucoup, mwakomeye. Ubundi wewe ni wanje uyu mwaka ndaguharaye sinzi kumwe. Seti niyo nkuru uramparaye ndahiri. Ntumparare sha, ntumparare. Kunda ibikorwa byanje kandi uzokomeza ubikunda, umfate mu mugongo muri no mu mwaka uza, ufate mu mugongo sinkeneye ukumparara nawe. Salut Edozi, turagukunda, murakoze cyane ko munkunda, nanje ndabakunda cyane. Imana iguye kugera kure, murakoze cyane. Salut gose, turagukunda, ukina neza, murakoze. Sene yakwinjiye mu mutwe niyi sene nubu wibuka cyane ukavuga yo iyi sene yari iryoshe, umuziki wawe mwinshi nuko muranyumva. Okay, murakoze, reka tuzosubira ikindi gihe canke ndondere ahandi hantu ushaka kwideplasa. Ndabahamagara. Ntore ntiyaheze, yahari kandi ni vuba cyane ikagaruka. Betty ati ngo nivyo tuba dukeneye, iramasinta si byiza, nzogaruka Betty. Je ndibaza ko ngiye kubikora kenshi, kuza kubayagisha tukayaga. Ego Jonas ntirandekura, none urubatse? Oya sinubatse. Ngo inyambaro mugerageze ntimukishushanye n'abandi, mwikwize. Urakoze cyane. Ariko rero hano none ndaza kukubwira ikintu kimwe uraza kumbabarira. Hariho amasene biba bihuye n'umwambaro runaka. Yego ntidushobora gutirimutsanya kuko uko biri kose turubahiriza imico y'igihugu cacu Burundi, ariko novuga ko ikijanye n'imyambaro uvuze ngo ntimukishushanye n'ababandi ucumenga tuko turacurubanza, sivyo? Ariko kimwe twebwe dukina kugira ngo message ishobore gushika, ikindi
kugira ngo hari umuntu yaza ngo ashaka gutasha yitwa Ismail Gilbert Steve. Tasha batanu umwanya ni gwawe. Ndana gutahije kwanza mu mahanga nizere kumeze neza. Ego kubera ikibije imyaka yo ntiharagera ntiwisinge ngo imyaka ngo ntihagara ngo sinishinge filime ntacu ni vuba bandanye ngo burya imyaka yo ntihagarara ntiwishinge filime. Ushatse kuvuga iki? Hariho imyaka yo gukora filime. Ntimurabona yuko dukenera abanyokuru nko mu ntore ntindi. Ntimwabonye ko dukeneye inakuru wa Vera. Gukira filime nta myaka ihari. Sinzi ushatse kuvuga. Okay. Hanezi ngo ndagukunda cyane, Imana ikuja imbere ukomeze kugaragaza impano yawe. Amen. Nanje ndagukunda cyane Hanezi, urakoze cyane. Edozi ambajije ngo iyo mpano yo gukina filime wayibonye ko ifise ryari canke wayibona ko kuva ukiri muto? Gukina filime je novuga ko nabibonye kuva kera, gusa sinari bwatahure yuko ari impano, kuko nkiri umwana nakunda kwimvira histoire nkatubwira nk'abana twabana muze je ndo mu mama nabimeze gutya nkabe explica nyene bya bikino by'abana bisanzwe. Mugabo umaze gukura nagiye kubona yuko ari ibintu nahoranye mu marasi no mu donc muri jewe kwa ego hama bona ndashya muri acting yanje kute tomora umumbwire imva mwihoro muzoyikumbura bimeze gute. Manda mumbwica yabigishije kubera ko nta kindi kintu twayikoreye ari ukwigisha yari vuga butumwa. Ismail yavuze ngo muri bake bakunda gukina iby'abakuze ukiri muto. Byakuze sinawe ikibazo cawe ariko navuze ingene byagenda. Ubu journaliste ari hano n'ingorane. Byakuze ntavyonzi. Navuze yuko twakina twari amuhira tuvyita iby'abana. Ino sinzwe navyita abana b'Ibujumba sinzwe navyita mugatwe bw'imwaro tuvyita iby'abana. Rero hatari iby'abakuze ni iby'abana. None sinibaza ko ntawe kujanye n'umwambaro. Ego umwambaro twebwe dukoresha utegereza guhura n'icyo turiko turigisha kugira ngo gisobanuke, ariko kandi ntituja kure y'imico. Ego rwose ngo ati uraduha groupe ya WhatsApp mugwa muyisaba tuzoyikora vuba. Urazi kwandika meje kwira ubunyene. Wow urakoze cyane. Abandi mutarayiraba bashi nimugende muyirabe ragyoshe. Soma Olivier ngo so uzoncore ndi mwanya banyu niduhura afise nzogucorera. Amipro ikibazo muguma mumbaza ngo afise umusheri none umusheri wanje ni Yesu. Ntimwabibonye. Hanga kubera ikivuze ngo kubera Ismail avuze ngo ko akunda kubwira abandi bana kabwa ngo gende wowe kubera uri umwana w'Ubujumbura sinzi ngene muvyita. Ngatwe nuko twabikina sinzi ngene mwahora mubikina. Meri nigira neza ngo mukina neza cyane kandi Imana ibahe kugera kure. Turabakunda, mwakoze cyane ko mudukunda, turabakunda, ukunda ko mudushigikira, ko mutwereka ko mubona ibikorwa byacu n'amayiforo tugira. Turaryama mu ijoro bacu saa 5 saa 9 meme tugashikana saa 9 tukavyuka saa 2 turaruha cyane, ariko ko tutwo twintu dukora ibyo dukunda kandi tuzi yuko abari vuga butumwa turatwumva turi tumeze neza. Ubu ndiko ndirabira kuri screen ya TV simbisha nusimbisha ariko niza kumeze neza. Ismail wakaza cyane kuza kuri live yanje mwana kuhezagira nako Allah guhezagira biravugika.
Erina Kabatesi Milke ngo ego cane imva yamwihora yatwigishije cane ndagukunda urakoze cane Edozinga je imva yamwihora haraho nabonye mwarenganije madamu wa Shagi yari kuhanirwa ikosa ryo kwicwa kugira ngo ntazongere kuroga abandi bantu urakoze cane guciyumviro cawe urakoze Greta niyo nzima ngo ubahwe cane iyo mpano yawe warakunda kubivuga yo Greta ego sha ngo ikomeza utera imbere cane ndibuka ko uri umuntu wifitiye umutima mwiza ni Sandrine ico nyibuka ndakwibuka cane Sandrine ndakwibuka none sisi Jibere Ismail Jibere kinavuze mucisomere ego nshobora kumenga ntamwiye neza aba murakoze amen turakwiye imihezagiro Eric Taraba nsanga inbox tuvugane wow Emeline Kanyange warakoze kudutera iteka iwacu Mwaro turagukunda cyane abi wacu mura babatashe hobeho ndashaka ko tuzobonana kuzine yo frère tuzobonana n'ukuri cyane mukuza wanje ni hano akora mu kids hama Ismaili ngati umurabanda mutera imbere twe turabashigikiye hino mu Kayanza igatara ndikuriye ino saati ubahwa murakoze namwe mwubahwe cyane mwubaho ko mutera intege ibikorwa byacu ko mudutera intege ko mukunda ibikorwa byacu mukabiraba nukuri murakoze cyane tutafise sinzi ngene tugendera imva yamwihoro yarangiye ngiye kuronka ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye ariko nshaka kumenya ico wasigaranye mu mva yamwihoro umukinyi wakunze kurusha abandi sene yakwinjiye cane ego Chabarindi Chabarindi muza mubwingene mwabonye imva mwihoro mumbarire uko mwayibonye inyigisho mwakuyemwo ico mwasigaranye umukinyi mwakunze sene yakubatse cane sene yakwigishije Geraldine ndakubaye mbega kubera iki mutagendera rirare natwe turabakunda cane gusa umunsi umwe twarahuriye mu Gasenyi urankakunda musa nagiye ndarira Geraldine wanje kuko mwebwe muba mubona mu mafilme twandi dushaka kumenya ngo umufana wacu mu gihe utaje kubitubwiye ndibaza ntiwigeze ndamutsa ngo ndeke kukwishura gusa sinari kumenya kuri umukunzi wanje sinari gushaka kumenya yuko wowe uri muri bamwe baraba amafilme nkina urumva rero mutubonye basi bamutubwira yuko muri abafana bacu amadoheze tubamenye kuko biragoye ingene noshobora kuca amenya yuko uri umufana kandi utabimbaye ndabakunda cyane umukinyi nakunze wa mbere ni wewe urakoze cyane Fleury muzamumbwira n'abandi bakinyi mwakunze aba mwabonye babikoze neza inyigisho mwakuyemwo mbega Shagi mwamubonye gute Shagi cyamamare cyane mwamubonye gute ngo Josiane nzima manyina ni bamureke niwo tumenya twese urakoze cyane nawe nyene nibaza ko yantahuye nibaza ko yamaze kuntahura yuko ntoshaka guca ndabimenya Ed Pro Max ni hatari kado congratulations ni ntahari kado congratulations
mugabahe yarahemuka sana, bahe yarahemuka mugabo nawe nyene ntavyo yarazi ngirango kuko mabona yuko aciye agaruka mu nyuma aba ari wamfasha kugira ngo nshobore kugarura ubutunzi bwanje. Ego Asia ina mahoro ngukunda cyane Kado ukina neza, merci beaucoup. Nibaza ko mwamaze kubona yuko inyigisho ya mbere irimwo ko ari uguhora kwari uko Imana atari byiza kwihorera, ikindi yuko atari byiza gufata ingingo uhubutse, bikwiye kubanza ugashishoza leta Gaze Pacifique murakoze cyane, ndabikora neza murakoze. Leta ati muri make imva ya mwihoro yanikishije cyane imbere yo kwihora umuntu yobanza agatohoza neza hama ibikorwa byawe ndabishigikira cyane. Urakoze cyane mwana wa mama, urakoze. Hama iyo niyo nyigisho kabisa ubu ndirimo, birakwiye yuko ushishoza kandi n'inyuma yo gushishoza ugasanga warahemukiye by'ukuri uwo muntu yakugiriye nabi, ntago ari wowe wo kuhora. Utituye ubutungane senga Imana izoguhorera. Nuko bimeze. Stacy ati ndagukunda cyane ucitegerezo ca benshi, merci beaucoup. Rero no kuri ranyubatse Jadine ngo gusa nitwasuba guhura uzocumpeka tege controlere mpena selfie abakinyi nabo wewe uri hejuru na Chris ukuntu arenga ibigo. Urakoze cyane. Serafine ngo none nutumenya twese. Serafine nukuri ndababona ko mushigikira kandi ndabakunda, mugaba amasura yanyu uko mama muri ko murabera ku matelefone yanyu je tutaba turi kumwe ucange muri televiziyo zanyu, biragoye ko rero camenya amasura yanyu yaho twohurira mu isoko nkaca ndakuramutsa mu gihe utanyibwiye. Nize nanishatse gusigura yuko mbona ko mwakunze ibikorwa byanje, nkabona ko mwankurikiranye, mugabo noshobora kuca ndabamenya amasura nuko. Justin Dani White mwena rurakana mukundira abasirimu sinawe neza ku mateka ya Jonas sizohoye yandika neza sangwe moni yanda gukuntu watahuye icaha bikarangura wihanye ukakira Yesu mu mutima wawe nabikunze cyane. Nukuri niyo nyigisho umuntu wese ahantu hari ibyaha byose akarakora nabivemwo, hari amahoro menshi muri Yesu basha ndabitswa mu bizi namwe. Ndoza mwabonye yuko byari byanasikomba n'umwana wanje, ariko maze kuja kwakira Yesu nanshangira neza ndamubona. Donc hari amahoro menshi mu Mana. Inyigisho rero nakuyemwo kutihora uni salusi, nakuyemwo kutwihora, kudatwarira ikintu hejuru. Umukenyi atavuga mu izina ni wewe na Ange nawe munyambirire azi guhanura. Nigishijwe ko guhora ari uko Imana. Watahuwe cyane, nayitahuye ndabikunze cyane. Ange nawe ndamuguhobera namubona. Paterne niera de rencontre tumenyanye, icyumviro cyiza. Kenny Berta ampaye igihembo cy'umukinnyi w'umwaka. Murakoze. Ed Pro Max ni ari Kadondo umufana wawe ndagukunda sana, urakoze cyane ndabakunda cyane. Anike uburyo ukina wewe murigisha cyane, iyo ugeze mu kiganiro ugatangura kuvugira mu migani ho urandangiza. Murakoze cyane. Wowe vraiment nihweje mbona uri mwiza, ariko ubwiwe bwawe ndabona buzohava kuguhekura nkuko byabaye Imakamba. Inkuru y'Imakamba ntayonzi. Hanyuma je ndanezerewe uko Imana yandemye.
ndi proud y'iwanje. Ego murakoze. Kana kimwe nicuza mu kwimana yandema mba mbona umenga nta yerere irimwo. Nta yerere irimwo. Icyo ngushimira niwishima Imana ikuja imbere. Ami Pro urakoze cyane, Mimi Pro urakoze cyane. Imana iguhezagire nawe, iguhezagire cyane, igume iguhunda imihezagiro nawe ukuja imbere mu byo uri kurakora. Ego Emma, thank you. Festation kuri filme yawe ya mbere wanditse byo kwiga filme harimo inyigisho nyinshi. Uwo ni Eric Tangishaka. Eric urakoze cyane cyane. Namwe mwarakoze, namwe mwabifashijemwo, mwarayikunze, mwarayiravye. Effort twakoze ntizapfuye ubusa. Zapfuye ubusa. Amajoro amedera Eric aradirectinga ntiyapfuye ubusa be na Fisto. Abakinyi bose fora bakoze mu gufata script ku mutwe ntiyapfuye ubusa. Twarabonye ko mwabikunze, turabakunda cyane. Marius nemera amafilme yose mukora ataragera muyaheza atarageza faje dita ndabakunda cyane. Yego igituma tutabandanya umwanya harige bivuye no kungene tuba dushaka ko filme ihera ifise sense. Ikindi iyaba dufise bibaravuga by'uburyo, iyaba dufise uburyo bukwiye buhagije nimwo kwigera twabanka 6 mu ndwi kuguma dukora ngako yakwakira intambamye y'uburyo dukora mu buryo dushoboye, dukora uko dushoboye. Gabriel, congratulations kado mu Ruyigi, murakoze cyane mu Ruyigi, mubaramutse. Kado ndagukunda ukuntu mu gukina ugumana karanga kawe keza, murakoze. Bone Merine Kanyange Mugisha Jose arambwiye ngo birakubereye cyane gose ngo hama kutihora ni byiza ko biratuma atakwishuza kuhaba. Kwicuza birabishe baje, kwicuza birabishe cyane iyo kuricuza ikintu wari kurinda ko kiba ukabona neza ko bitari kuba byose kandi atacuri bugarure. Niyo mpamvu muri kimwe cyose dukora dukwiye kubanza kwiyumvira inshuro nyinshi, tugasubiramo tukiyumvira kugira ngo twirinde uko kwihora. Mugisha Jose birakubereye cyane hama kutihora ni byiza. Okay, ndane nayisomeye. Kiki Soso iradukunda, jewe ukuntu ngukunda zigwije kenshi kubwiga filme. Urakoze cyane. Hari nyinshi nziza ziri nyuma, zihari nyinshi cyane kandi n'ahandi nibaza ko muko muraraba amafilme ariko arasohoka yandi narimo inyigisho mudufate mu mugongo. Hariho yitwa Iyo Menya, ndabarangire filme muja kuraba, iri kuri YouTube channel yitwa Gatwaro Films and Talents. Gatwaro Talent and Films, mugende muyirabe nayo imeze neza, ifise inyigisho. Iranzi Vestine ngo ndakunda ukuntu wambara ukikwiza n'ukuntu ukina. Urakoze cyane Vestine, urakoze. Odibert Nitanga ndabakunda, wa mwaro wo muhira vuba cyane turamukanye amasomo yandi ndagushwara kuko ndanakunda filme ndundi gusumba za Nigeria. Abarundi tuduza amadarapo yacu, muzisohore filme z'icongereza muzisigure mu Kirundi, tugire
nikurikiranwe no mu banyamahanga kujya kwa Mr Tubane neza komeza uri umukinyi mwiza. Odibe urakoze cyane kuciyumviro ku ntererano murakoze tuzobikorerako nawe se wumva ko hari ikintu wombwira cyo ushaka kumfasha ushaka gufasha undi muntu wese akora filime ukivuge kuko turagifise akamaro niba mudaha amayide yo kubandanya dukora ibintu byiza kandi biri ku rundi rwego. Josiane Muhoza ndagukunda cyane kandi gufasha zo kwamane uzogume ku Mana Imana sinoyiva kunoca mbaho gute. Didi la diva irakoze cyane Josiane nanje ndagukunda. Didi la diva irakoze ngo hello girl sinovugira hejuru. Icyo nigishijwe nuko ivyo twokorerwa nubwo twokorerwa ibibi byose muri ubu buzima tudakwiye gushira kwihora imbere ahubwo dukwiye gukomera tukabicamo twemye nta kigomba kutunyaga umunezero wacu nta kidushika kitakizi iyo kiretse kigashika nuko haba ari ico Imana igomba kutwigisha osi ikironderera intahe. Merci love you Didi uvuze amajambo meza cane urakoze cane ku majambo uvuze. Merci beaucoup urakoze avuze amajambo meza yaza mwayumvise basha Imana niyereka ikintu ko kikubako izofise impamvu twero guhagarara nyene twemye nkuko abivuze tukazosohoka mu rugamba rwose twitwa abanesheje ko ntidukwiye gutsindwa ntidukwiye kwicuza abandi bicuze ntabe ari twebwe. Niyo imbere Yvette kado nanje ndakunda kukaje kandi urambara neza urakoze cyane urakoze kandi ndabakunda ibyo akora by'imva mwihoro. Yvette mbwira inyigisho wasanzemwo wakuyemwo ikintu uzokwibukira mu mva mwihoro mbwira umukinyi uzokumbura umukinyi wakunze nibitanga nawe Joy love from joyful image. Hey urakoze cyane nibitanga nawe mugende kuri YouTube amandike joyful image muraba amafilme meza akora acting nziza numwe mu bahungu mfana uko bakina hano mu gihugu cacu. Merci cyane frère merci Pora Kandava ukina neza cyane mbega intore ntindigezehe wakoze cyane Pora. Hanyuma intore ntindi iri mu nzira iri kiratsi kandi iri hagufi Jede ndo kubwa yavuze ngo hari ukuntu bajya bamenyesha amakuru bagoma bavugira filme bo bireka ariko avuga abantu usanga bashize ko filme bakandika ko ngo imva ya mwihoro ngo episode ngo 12 agaca avuga amajambo ngo mwarabibonye ngene vyagenze neza karavuga. Ariko jewe nuvuga ko imbuga dushirako amafilme yacu murazizi wewe wagenda ukaraba yuko iyo ubonye kwanditse ko imva ya mwihoro uraba ko ari kuri Bollywood. Rero novuga ko bajya abajournaliste nashaka kubireka ko nabo barako baradufasha kwamamaza navyo biri mu bidufasha kugira ngo mushobore kumenya film. Rero mwebwe mushakora film nibaza ko mworaba neza ku mbuga umuntu aba yababwiye ko yashize ko ndaza mama mubona ama post nkora ndabwira ko yamaze gushika kuri YouTube channel ya Bollywood. Rero muraraba aho yanditse. You're welcome Noe. Mari ahishaki yambwiye ngo urakina neza kandi kuhaje. Murakoze merci. Anezira dukunda jewe bahe hamwe nawe uri kuratwenga King bamujanye ko mufunga. Byari biryoshe ko muri wingane yashinyagurije Reira hamwe mwishamba rero kumubona bamufashe byari ibintu biryoshe. Banaye mumbwica mwakoye mu mva ya mwihoro inyigisho yego.
ndagukunda urangyohera ukina neza cane kandi urambara ukikwiza Imana iguha umugisha ukongera ubwenge bwo kubaho bwo kubasha kwandika izindi filime nziza cyane abafanzi bawe turagukunda urakoze cyane kunkora ku mutima mwana mudusengera abasha badukaneye igisabisho cyanyu dukeneye amasengesho yanyu turakeneye amasengesho yanyu cyane nze muratwibuka ntabwo nirabishishamwo mudusengera kugira ngo Imana iduhe amakukaje iduhe n'amafaranga yo gukora amafilime menshi kandi aryoshye nawe ubundi bwobwo amafilime yarahari cyane Didira Diva ngo ndagarutse we Kado ijambo rihindura isi rivuga ngo niwagira amahirwe uzofasha umuntu umwe canke babiri genda gukeneye inbox nguha umutwaro ndavyumvise kandi turaza kuvugana inyuma ya live Maria ishakiye ngo nukuri urangyohera uwambara neza ndashaka kubona byonyene urakoze cyane nanje urangyohera kubera ko uraba ibikorwa byanje ama ndibaza ko bizokunda tukabonana vuba mwese mbarifuza ko twobonana nyine kenshi tugahorana hagufi ariko duhorana hagufi gutya nyene kuko mukunda post zanje mugasharinga mukaraba amafilme nkora yamba numva tuba turi kumwe hora kandava kutihora kuko guhora nuko Imana ayishuye kuco filme imusigiye ko guhora ari uko Imana ari byiza kwihora yego nanje nuko baruka mumbwire ikintu muzokumbura muri imva ya mwihoro ni giki sene yakuryoheye wewe nk'umukunzi w'imva ya mwihoro nk'umuntu yakurikiranye imva ya mwihoro sene yakuryoheye cyane ya sene uzokumbura nivyashika ugasubiramo kuraba filme ni ahajya uzogenda kuraba muri episode ya kangahe yari sene imeze gute ikindi nimwe bagiye kumbaza ibibazo ndi hano kugira ndabishure ikibazo ushaka kumbaza kijanye na jewe canke n'akazi nkora ko kuraba filme ndahari nico naziye hano nshaka ndabishure ikibazo cose mufise kijanye na jewe kiraba jewe niyo mukizo Salisim Kado wiyumvire neza gutegura imva ya mwihoro uri umunyabwenge Imana ikomeze ikurinde ugere kure hashoboka utagiye mu ijuru yagiye commentaire okay utagiye mu ijuru oh my god commentaire ya biragiye Charles kayibutse Atwara niyo saba Gabriel congratulations Kado mukora neza merci cyane biraboneka ko ari tara mvukanwa kandi zo mwirondere yego murakoze cyane tubandanye dukore yego ndagukunda icoma kukubona Audrey nukuri tuzobonana ndabikwizeje sinzi umunsi bwatuzohuje nitanga nawe ngati jewe shaka season ya kabiri cyumvira ndacumvise tuzagikorako Gilbert Rumbeti Kado mon actrice préférée je t'aime tellement fort je t'aime aussi Juste Danny White ariko iyi commentaire y'umuntu yanditse what hi my love abantu benshi bako barayitwenga mwese mu rukundo rwanje mwese Remi Nkundimana turakoze cyane kuza kuri live uzohuruza kutuyagisha uho turagukunda naho ntarakubona ariko ndakunda filme zawe turandaza kuri live kenshi abibemereye vraiment kubera nanje madabakumbuye mba nifuza kuyaga namwe
biryoshe kumva mushobora kumbaza ibibazo ko mushaka nje nkavyishura ushobora kubabaza nanje ukunyene direct mugatera munyishura umva ivyo byose ko ari ikintu kiba gikomeye cyane kuri jewe kandi ndabikunda. Sosten ngo jafise filme shaka gukinana nawe no bigenza gute? Ni filme yawe bimeze gute? Hama gukinana nanje nibaza ko wocu nyandikira kavugana kakubwirwa uko bimeze nuko bigenda. Niyo mwungere Haisa nukuri Kado uri citegerezo ca benshi kandi ndifuza guhura nawe. Urakoze cyane nanje ndifuza guhura namwe mwese ndabakunda cyane. Mwaranyeretse urukundo muri runo rugendo twarimwo ngwimva ya mwihoro guhera kuri episode ya mbere gushika kuri episode ya 11. Mwanyeretse urukundo rudasanzwe mwarariraba mukasharinga mukandika muri commentaire nkashaka kubona ingene mwakiriye igikorwa mwarayipartage n'abandi bantu benshi yararabye nta nkeka n'ukuri ni Haisiti kandi ndabikora kuri mwebwe ndabikesha mwebwe mwayiravye mukayikunda mukayihanahana yagize amavi menshi yagize amakommentaire menshi nukuvuga ko objectif yacu yo guhanura no kuvuga ubutumwa yarabaye ata kuko niba yarabwe n'abantu benshi nuko ubwo butumwa nakovye gutanga bwashikiriye abantu benshi rero novuga ko nagize Haisiti nukuri Haisiti kandi ni kubera mwebwe mubanda mukunda ibikorwa byacu mugenda muri filme yitwa I Don't Care yo muri Major Channel TV nairaryoshe Kwitonda Sosten ngo ni filme yiwe yanditse wow ni vyiza kuri umwanditsi birangyohera bakunda abanditsi ndakunda abarealisateur n'abakinyi namwe abafana bakunda cyane hama sitwo nyandikira inbox kugira ngo dushake kuganira neza. If Diadem ngo bonsoir ngo hama muzotegure filme ngo ifise episode nk'amajana 3 birashoboka cyane gose n'amajana 5 mugabo ikibazo nshaka nene nababwira bisaba uburyo kandi ntabwo turashobora kuronka nayo bundi bwo ama histoire aruzuye mudusenge rero mwogere mudutere intege niba muduterera canke muhamagara aba boss bagashiramwo imitaye mu mpano zacu ngira kumbwira aba boss ko dushaka kwamamaza urabona nka filme ko irabwa n'abantu benshi urumva igikorwa cawe kigiyemwo kacaragiye nko mu mva mwihoro irabwa n'abantu 100 barenga 200 urumva yuko iba yarabwa n'abantu benshi cyane publicity bikoze muzana rero inoti dukora akazi. Shibeti Kado uri umuhanga cyane Imana ikomeze kugurira leta yawe Shtemboku actrice préférée wanje ndakunda cyane nanje bakoze cyane gukunda impano yanje no kuyiha agaciro ego bakoze cyane birankoze ku mutima. Mari ayishakiye imva ya mwihoro yari iryoshe gose guma ngaruka kuko urangyohera pe umusaba mwirabe uretse musubiremo murabe no kuri episode ya mbere kuko mushaka mwarabonye iyo bica muzoca muyitahura mungeye muyikunde nigira kandi kuko hari benshi bambwira ngo ati none bizogenda gute ariko mwarakoze kwikunda uko biri kose. Urakoze cyane ngo uri umuhanga gutegura filme ya action vuba cyane haraza ibindi bintu hanyuma rero abakunzi nibaza ko twagiranye ibihe byiza nibaza ko nashoboye kumenya ico mwakuye muri filme kandi namwe baze mwambaje nashoboye kuvyishura nkuko muvyifuza mwakoze kubana nanje mwakoze kwihanganira induru y'imiziki mwakoze cyane kuhaguma ndabakunda cyane bivuye ibwira mu mutima wanje yabikunda nkugura umutima nkabereka urukundo ruriye vraiment birandenga mwakoze cyane mukore follow kuri page yanje mukore subscribe kuri BMT mukore subscribe kuri Warubizi mukore subscribe kuri Bollywood ndakunda cyane cyane dusubira